mu buzima bwacu. Kenshi cyane ijambo ry'Imana riravugwa, utarihaye ububasha muri wewe utaha kwa kundi. Yesu ashimwe. Ariko urihaye ikibanza, kandi ikintu jewe nabonye imvugo y'Imana bigiragoye. Yesu ashimwe. Kugira ngo uce utahura imvugo y'Imana si automatique. Hari aho bisaba yuko wiyumvira kuco Imana yavuze, ukanabisengera kugira ngo utahure ico Imana yashatse kukubwira. Yesu ashimwe. Amen. Maze gutahura ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibasha gukora ibirenze cyane ibyo dusaba. Mufashe nk'akarorero, umwana muto afise mbere umuvyeyi wiwe w'amaraso atunze, akiri muto ashobora gusaba utuntu twa ntaco, utuntu tutagira ikimazi kinini, ariko kubera uwo muvyeyi wiwe amukunda kandi akabona ibyo mufasha imbere mu minsi izoza, ashobora no kumuha n'ibyo atasabye. Yesu ashimwe. Kubera amubonera ibizomugirira ikimazi ejo. Imana yacu rero nuko imeze. Imana yacu nuko imeze, kuko twebwe muno munsi turaha mu masaha imbere ntitumenya ibyacu. Ejo haza ntaho tuzi, mu myaka 10 ntabyo tuzi, ariko Imana yo mu ijuru yoyo kubera idukunda nabiryo utabashije, kubera amaso yacu agarukira hafi, utabashije gusaba, Imana irabiguha kugira ngo igushoboze kuzoba mu minsi iri imbere. Yesu ashimwe. Imana yaraturekuye ngo tuyisabe mu gusenga. Mu gusaba Imana dukoresha gusenga, tukaninginga, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo duce tukenguruka, kandi ibyo tukabitumwa no kwizera. Yesu ashimwe. Umuntu asenga atizeye ntaho yoshika. Yesu ashimwe. Ntaho yoshika, kuko iby'Imana kwizera ni nk'ukuboko kugutuma wofata ibyo mu ijuru ukabikwega ukabyiyegereza. Yesu ashimwe. Iyo wizera rero, nashaka tubane mube hano, mbone ko turi kumwe tuganire. Imana yacu twavuganye ko ari Imana idukunda kandi tubonera imbere, itubonera aho tudashobora kwibonera. Turasenga niko tugasaba, ariko Imana hari aho yihweza ati ninamuha ibi nyene ariko arasaba, ejo haza ntaco bizomufasha, ejo haza nta kizomushigikira. Imana yacu ikaciduha ibirengeye, widuha n'ibyo tutabashije kwiyumvira. Ubwenge bw'umwana w'umuntu si bwinshi bufise aho bugera, ariko ubwenge bw'Imana nabwo turazi ko butoshobora guharurika. Irashobora kuvuga iti muri aka kanya bimeze gutya, ariko mu minsi izoza hariho ibibazo yoshobora gucamo, ariko ndamuhaye n'ibi bikamufasha. Yesu ashimwe. Nico gituma Imana yacu ishobora kudufashisha n'ibyo tutigeze twiyumvira, kuko yoyo yiyumvira gushika kure, itameze nka twebwe abantu. Nagerageje gusoma Bibiliya, bambare bati nzoganira ijambo ry'Imana. Ndagerageza gusoma Bibiliya kugira ndabe amajambo y'Imana, haba mu isezerano rya kera, haba muri rishasha. Henshi igituma banditse tugakoresha n'isezerano rya kera kandi turi mu isezerano rishasha, ni ukugira ngo tugende dufata akarorero k'abashoboye guhagarara mu bihe kanaka, bagatera intambwe bakabitsinda. Yesu ashimwe. Kandi hariho n'abagiye baneshwa, nabo batubera akarorero kugira ngo tubone ngene natwe twobara muri ibyo bihe. Nagiye ndaba abo tubera akarorero muri iri jambo, muri iyi teme dufise ngo ibasha gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, nk'uko ubushobozi bwayo bukorera muri twebwe. Yesu ashimwe. Nafashe akarorero, uburorero bushika bune nibwo tuja kuganira. Nahereye ku karorero ka Nzorama.
Imana ishaka yo irazi yuko hari icyo yakudepoje. Yesu ashimwe. Ariko yego biramusezeranye kandi natwe iryo sezerano turarifise no muri Nouveau Testament ngo nzobana namwe kugera ku mpera y'isi. None dushaka iki? Imana ko yatugabiye ubutunzi bwose yarifise mu ijambo ryayo. Yesu ashimwe. Umuntu aguhaye ijambo nk'ubu nane nkwirikirana ngene baraye banomye abapermana b'amaministeri yose n'aba assistant y'abaminisitiri. None hari nk'ubu iryo jambo ryasohotse muca batonda muri premature hariya iyo babana ntibazosubira nk'uwo twakorana hari umwe arimo. None wibaza ko atosubira kumanuka muri solidarite? Oya, ijambo ryaravuze. Oya, niko bimeze. Yesu ashimwe. Niko bimeze. Imana yaguhaye ijambo ikitwishe twebwe ntituheza ngo tubikure mu nyuguti rize mu buzima. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Rero Gideyoni aratangura arisigura ngo urumva n'ibyo ukunda inzu y'iwacu, ariko Uhoraho aramubarira ati genda turi kumwe muri byose. Yesu ashimwe. Rero ibasha gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukorera ko buri. Yesu ashimwe. Gideyoni tugiye kunyarutsa abanyongeye iminota 15 nibo bari tugiye kunyarutsa. Ni ukuvuga ngo Gideyoni yaratsinze urugamba. Yesu ashimwe. Erega si twe dutsinda urugamba, mbega ibigwanisho yakoresheje garetera barabibona, ibibindi n'ibimuri. Yesu ashimwe. Kuko Uhoraho yavuze ngo ndi kumwe nawe. Nta kiba kigoye, nta camugora, kuko Uhoraho niwe nyene urugamba. Yesu ashimwe. Niwe nyene urugamba. Gideyoni yarakuye ku ihanga ry'iwabo abamediani arabarangiza birahera intambara irahera. Yesu ashimwe. Iyindi karorero era ni byinshi cyane by'uburyo bwinshi kandi bikomeye kandi biteye ubwoba. Yesu ashimwe. Ariko hamwe n'ibyo ko dufise ijambo ry'Imana ngaha hari amazaburi menshi. Amazaburi wohagurukana mu ntambara ukagenda watura amazaburi menshi, ukagenda uyasoma, ukagenda uvuga iki kibazo wakibonye, ukavuga le contraire icyo ijambo ry'Imana rivuga, ukiyaturako, ukihanurira, nyene. Kandi nukuri jenitse iminsi mfise ngira n'imyaka mfise ingorane y'amuntu nkumva ndiga mu magufa gutya, byari ndumviriza akantu kanayumviriza, hanyuma ndaja ku kazi. Guhera aho nayo mazaburi n'ibiki nkagenda mvuga nti nkagenda mpanurira izo ndwara ziri muri jewe. Ni ukuri nta kibanza zifise. Yesu ashimwe. None hari indwara yovuga buri hejuru y'ikiguzi Yesu yatanze? Nta n'imwe. Zaba izo ziteye ubwoba bavuga za kanseri, zaba izo za sida, zaba ikintu cyose. Yesu ashimwe. Nta kintu na kimwe cyohagarara kikavuga ati ico kiguzi jewe kirandengeye, jewe kirandegoya. Amaraso ya Yesu mu mishishagu yiwe turazi neza ko atandwara ngo yakubiswe inkoni 39, kandi bavuga bati ziri mu mafamiye 39 nyine. Nta n'imwe rero yo kwihambaza ngo wewe ngo jewe ngo ndi hejuru y'ayo maraso. Yesu ashimwe. Ntibiba rero shengero ry'Imana ni ukuri dukunde gusoma Bibiliya. Yesu ashimwe. Tuyigire umugenzi. Bibiliya niho uzomenyera ibyawe byose, niho uzomenyera ibyawe byose. Kandi amajambo uyasome wizeye ko ari ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana. Jenda abo twari kumwe nabo bariye, sinzi ko ari jenda icame nabivuze ahandi nti mbega n'ubu ufise hariho
abazungu cyangwa abantu b'abatanga b'abazungu bataba bagifise ababo mugabo akaba afise ibintu byinshi akabatunze hanyuma rero akagira uwo yikundiye akaca muhereza ivyigwa nk'ubu uje tuvuge afise amahera kuri konte n'amahera afise ibintu byinshi we wakazana ijya carnet de chèque yamutuntu 25 zose akagenda agaheza agasinya zose uravyumva wewe niwe wo kwiyuzuriza none nimba utujuje gutera intambwe ugende kuri banko ubu inzara ntitwokwicira mu zokena uyijyana Yesu ashimwe zokena ijambo ry'Imana nuko ijambo ry'Imana nuko ijambo Imana yararitanze ngo ritubere byose kandi ivyiyumviro vyayo ivyiyumviro vy'Imana muri Yesaya 55 ku murongo w'8 haravuga ngo ivyiyumviro vyanje ngo ntaho bihwanye n'ibyanyu ngo byitangu mega byitangu ijuru urumva biratandukanye cyane ni ivyiyumviro hamwe n'iki rero tumenye ngo Imana yaratwaye byose Yesu ashimwe yabishize mu biganza byacu hariho n'ahandi za 8 ku murongo wa 5 n'uwa 6 havuga ngo yahatswe kutugira n'Imana habura gato Yesu ashimwe turategeka rero Imana yo mu ijuru ibidushiremo dusome Bibiliya tumenye amaturuwa y'iwacu niyo yuzuye Yesu ashimwe ariko gana amadogwari tuyamenye Imana ibahumugisha Imana ibagirire neza Imana ibaramagara aze asengere ikintu dukenye turakenye ikintu c'amaso abona saya ndiko narabisha amaso abona ivyo Imana ishaka kutwereka n'amatwi y'ukumva ico Imana iratubwira ngwino usengere ishengero igira Imana ituhereza amatwi yumva duhereze n'amaso abona neza Imana ibahereze